cyane ku mugora wejo nitomboreke yabera hariya mu gihugu ca Monaco narabonye bitwa Bazradan Ibrahimovic bari bahari bagenda bakora ibintu kugira ngo bishobe barabati nakaza gutora nde ndakene twatubwire ingene imigwi izogenda nahura wanashaka ariko tugenda turababwiye n'ama equipe ingene novuga azogenda arahura novuga ngo uzokwakira muri pure A canke pure B ingene bizogenda biba binameze ngene munavyuma mumva imigwi yanyu amatuzo ko twinjira no mu equipe yanyu mwikundira ibintu bigira iki mumve amapocha ngene bizo bimeze mumve ati equipe kanaka izohura ni rero tugere tunababwira equipe duhere kuri Paris Saint-Germain tugenda bagenda banavyumva equipe ya Paris Saint-Germain izokwakira muhire equipe yitwa Bayern Munich izosoka kwa reka ngene ndababwira wanashaka zose hama nge tubabwira izo zihura karatsi ndumuntu abantu bategeza kumanza kumenya ubwa mbere na mbere equipe zirimwe muhiri higanwa n'izihe imbere yuko wanashima novuga ngo tuza no kuvuga ngo izohura izohura ni ubwa mbere na mbere nuko abantu bamanza kumenya ngo equipe ziri muri no Champions League n'izihe 36 equipe zigera kuri 36 ubwo zirimwe n'izihe nijo abantu novuga ngo bwa mbere na mbere bamanza kumenya equipe nizi zikurikira harimwo equipe ya Ajax Amsterdam harimwo equipe ya Arsenal yo muri Premier League harimwo Atalanta muri Serie A harimwo equipe ya Athletic Bilbao muri Espagne harimwo equipe ya Borussia Dortmund muri Bundesliga canke mu Budagi harimwo Atletico Madrid muri Espagne harimwo Bayer Leverkusen muri Bundesliga mu Budagi harimwo equipe ya FC Barcelona muri Espagne harimwo Bayern Munich muri Allemagne mu Budagi muri Bundesliga harimo equipe ya Benfica muri Portugal harimo Chelsea muri Premier League harimo Club Brugge hariya ni muri Belgique harimo equipe ya Eintracht Frankfurt mu Budagi harimo equipe ya Bodo Glimt isanzwe ariyo muri hariya koba Erling Brot Haaland muri Norway cyangwa muri Norvege harimo equipe ya Galatasaray muri Turkiya Inter Milan muri Italy equipe ya Juventus mu Butaliyano equipe ya Kairat Almaty ariya nayo isanzwe yamuka Kazakhstan ni Kazakhstan yego ni Kazakhstan akazamo equipe ya Copenhagen cha Copenhagen hariya muri Norway akaza equipe ya Liverpool mu Bwongereza akaza Manchester City mu Bwongereza akaza AC Monaco mu Faransa akaza equipe ya Napoli hariya mu Butaliyano akaza equipe ya Newcastle United mu gihugu cy'Ubwongereza agacaza equipe ya Olympiacos Piraeus muri hani ni muri Sweden Olympiacos Piraeus ni muri Greece ni muri Greece mu Bugiriki hari Bugiriki agacazamwo equipe ya Olympique Marseille mu Faransa akazamwo novuga ngo ino equipe yitwa bface isanzwe yamuka hariya mu gihugu ca Chypre akazamwo equipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa akazamwo equipe ya PSV Eindhoven nayo isanzwe yamuka hariya muri Pays-Bas akazamwo equipe ya Karabag iyi equipe ya Karabag nayo isanzwe yamuka hariya mu gihugu ca Azerbaijan akazamwo equipe ya Real Madrid mu gihugu ca Espagne akazamwo equipe ya Slavia Praha nayo isanzwe yamuka hariya mu gihugu ca Republique Czech akazamwo equipe ya Sporting Portugal yamuka muri Portugal akazamwo equipe ya Tottenham Hotspur isanzwe hariya mu gihugu c'Ubwongereza akazamwo equipe ya Union Saint-Gilloise nayo isanzwe yamuka mu gihugu c'Ububirigi hagacazamwo na equipe ya Villarreal yo mu gihugu ca Espagne izi nizo equipe zariko zirakora tombora canke se zarose no qualification zigera kuri 36 kugira ngo zitabire kino gikombe ca UEFA Champions League nuko ruko kabisa bimeze niyo migwi novuga ngo yagiye kuba igererwa ko itombora ku mugora weje novuga ngo aho rero vya bitekajwe abantu bavuga ngo mbega ko no musi migwi yaza kwihura gute canke ni yama equipe tuzakarahura novuga ngo yaba muhira canke baba basohotse kugeza muri kano kanya migwi novuga ngo ishika kuri 4 ukina inkino zine zo muhira ukagakina 4 wasohotse kandi nta match ari ruturo zibaho ukina ari yonyine kaba birarangiye rero kugeza muri kano kanya abantu barinde kuvuga ati mbega ko no musi migwi yacu yaza kwihura gute canke izokina gute tubabwira equipe ya Paris Saint-Germain na equipe ya Bayern Munich nako tugenda izokina na equipe ya Bayern Munich izokina na equipe ya ahonye ikangena ndagura izokina na equipe ya Paris ya Bayern Munich izokina na equipe ya Barcelona izokina na equipe ya Atalanta izokina na equipe ya Bayer Leverkusen izokina na equipe ya Tottenham Hotspur izokina na equipe ya Sporting Portugal izokina na equipe ya Newcastle izokina na equipe ya Atletico Club muri iyo migwi ne yose equipe ya Paris Saint-Germain izokina
harimo imigwi ine izobanda kwakirira muhira n'iyindi ine izoba yasohotse. Iyo izokinira muhira harimo urukino rwa ekipe ya Bayern Munich ni Paris Saint-Germain, izokwakira avuga ku kibuga ca Parc des Princes, izokina na ekipe ya Atalanta, izokina na ekipe ya Tottenham Hotspur, izokina ekipe ya Newcastle. Mugiye ku rundi ruhande ama ekipe novuga ngo ashobora kuba izo yasohotse ekipe ya Paris Saint-Germain, hazoremo ekipe yitwa nde Barcelona. Barcelona zoba yakiriye novuga ngo izo yakiriye ekipe ya Paris Saint-Germain, ize kuba Paris yasohotse kuri ekipe ya Bayer Leverkusen, yongere isohoke kuri ekipe novuga ngo ya Sporting Portugal, yongere ikine ekipe yande ya Atletico Club. Ku rundi ruhande imigwi izogenda kuba iyo ni ekipe ya Paris Saint-Germain. Ku rundi ruhande nazo turabe kuri ekipe novuga ngo yande ya Real Madrid. Ni ekipe Real Madrid nayo izobikirakina novuga ngo na izokira ekipe ya Man City. Iyo ni ekipe novuga ngo ya mbere bazokora kina hama baze bakurikize. Ku rundi ruhande ekipe yitwa Real Madrid ikine novuga ngo nino ekipe ya Real Madrid izokina na Man City, izokina ekipe ya Liverpool, izokina ekipe ya Juve, izokina ekipe ya Benfica, izokina na ekipe ya Marseille, izokina ekipe Olympique na Olympiacos, izokina ekipe ya AC Monaco, izokina na ekipe ya yo bazi kwizina giya hano ka ekipe kitwa Kairati Armare. Ekipe Real Madrid ama ekipe zo kwakirira muhira harimo urukino izokira ku kibuga novuga ngo ca Santiago Bernabeu, izokira kina na ekipe novuga ngo yande ya Man City, yongere yakire ekipe ya Juventus, yongere yakire ekipe ya Olympique Marseille, yongere ikine na ekipe ya AC Monaco. Mu ekipe Real Madrid ayizokina yasohotse izogena kuri Anfield ikine na Liverpool, yongere ikine na Benfica, Real Madrid kuri City. Niko ndabandanya. Izokina na Olympiacos hama yongere isohoke kuri ekipe yitwa nde Kairat. Ekipe yo bamaze kwimba kuri ekipe Real Madrid izokwakira City, isohoke Liverpool, yongere yakire Juventus, yongere isohoke Benfica, yongere yakire Marseille, yongere isohoke Olympiacos, yongere yakire Monaco, yongere ndavuga isohoke kandi kuri Kairat Almaty. Hariya muri Aziya. Ku ruhande rwa ekipe ya Man City nayo izokina na ekipe ya Borussia Dortmund, izokina ekipe Real Madrid, izokina ekipe ya Bayer Leverkusen, izokina ekipe ya Villarreal, izokina na Napoli, izokina na Bordeaux, izokina na Galatasaray, izokina ekipe ya Monaco. Mu gihe ekipe ya Man City izokina yakiriye azobarimo ekipe ya Borussia Dortmund, hazo ekipe ya Bayer Leverkusen, hazo ekipe ya Napoli, hazo ekipe yitwa nde Galatasaray. Hama ekipe izoba yasohotse kwa Man City izoba yasohotse na izogenda kwa Santiago Bernabeu kwa ekipe Real Madrid, yongera ikina ekipe ya Villarreal, ikine na ekipe ya Bordeaux, ikine na ekipe ya AC Monaco. Iyo ni ekipe yitwa nde Man City. Ku rundi ruhande ekipe ya Bayern Munich izokina na dokina ekipe ya AkezaBurundi, ikine na Paris Saint-Germain, ikine na ekipe ya Club Brugge, ikine na Arsenal, ikine na Sporting Portugal, ikine na ekipe ya PSV Eindhoven, ikine na Kinio Sunderland, ikine na ekipe ya Panthers. Ama ekipe zo yasohotse ko ndavuga ngo ekipe yitwa Real Madrid na ko ekipe ya Bayern Munich yakiri wabo zo ekipe ya Chelsea, Club Brugge, Sporting Portugal, PSV Eindhoven. Nizo ama izo za yasohotse nazo ekipe Paris Saint-Germain, Arsenal, PSV Eindhoven na Porto. Ekipe ya Liverpool izokina na Real Madrid, ikina na Inter de Milan, ikina ekipe ya Atletico Club na kwa Atletico Madrid, ikina ekipe ya Frankfurt, ikina na ekipe ya PSV Eindhoven, ikina na Olympique Marseille, ikina na yitwa ekipe yitwa Karabag hama ikina na ekipe ya Galatasaray. Aho izoba yakini wabo ekipe Liverpool kwa Anfield, izokina ekipe ya Madrid, izokina na Atletico Madrid, izokina ekipe ya PSV Eindhoven, izokina ekipe ya Karabag. Ekipe ya Inter de Milan izokina na ekipe ya Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, ekipe ya Slavia Prague, ikina na ekipe ya Ajax Amsterdam, ikina na Kairat hama ikina na ekipe Union Saint-Gilloise. Ekipe ya AkezaBurundi izokina na Barcelona, ikina na Bayern Munich, ikina na Benfica, ikina na Atalanta, ikina na Ajax, ikina na Napoli, ikina na Pafon hamwe na ekipe yitwa nde Karabag. Borussia Dortmund izokina na ekipe ya Inter de Milan, Man City, Villarreal, Juve,
Bodo Grim, Tottenham Hotspur, Athletic Club, Copenhagen, hama Barcelona izokwira kipe izokira kipe ya Paris Saint-Germain, Chelsea Blues, Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen hamwe na kipe ya Newcastle. Amakipe basi izokwakirira iwabo harimo ikipe ya Paris Saint-Germain, harimo ikipe ya Frankfurt, harimo ikipe yitwa Olympiacos, hakamo na ikipe yitwa Copenhagen. Amakipe Barcelona izo yasohotse ikipe ya Chelsea, Club Brugge, Slavia Praha hamwe na ikipe ya Newcastle. Nayo makipe novuga ngo agiye guhura n'amakipe azorahurira muhira n'amakipe azohura yasohotse. Basi ndakere tugende kuri ekipe ikibazo ca mbere, ikipe ya mbere yoba yatomboje nabi yoba ari ekipe yatomboje neza yoba ari ekipe ya Yusol. Muri rusange izi ekipe zose zashoboye kuba zigwa ahantu novuga ati hamwe nyinshi muri zose ndabona nkaho umengo harimo equilibre kuko je vyongora gutora ngo ati umuguni watomboye nabi cyane gusumba uwundi, ariko ubundi hari umugusanga novuga ati harimo uburemere bivanye n'imigwi bigiye kwakira. Burya kwakira City uri kurumva agenda Real Madrid nakiriye City, ego ugerageje kuraba dushake tunahere ku migwi, ndavuga no mugwi wa Real Madrid uzoba uri kuranakira hariya. Umugwi wa Real Madrid burya Madrid izokwakira umugwi wa Manchester City. Mu migwi izogendera hora na Real Madrid hariho Manchester City, hariho Liverpool, hariho Benfica, hariho Marseille, hariho Olympiacos, hariho na Monaco, hariho na Kairat Almaty. Ariko muri zose ngerageje kuraba Real Madrid niwo mugwi no shobora guharura nkaho umengo waguye ahantu hagoye, ahantu haremere cyane. Ariko urundi ruhande novuga ati Real Madrid ntiharemere kubera yuko ugerageje kuraba muri migwi ikomakomeye, ndavuga nka Manchester City uri mu migwi izohakaza Real Madrid, Liverpool mu migwi izohakaza Real Madrid, Juventus iri mu migwi izohakaza Real Madrid, Benfica ndetse na Marseille imigwi igera kuri 5 hariya. Ariko gerageza uraba ukuntu bazohura. Man City bahona na Real Madrid izobikirakira Santiago Bernabeu. Ariko uretse yuko Liverpool nayo ari wa mugukomeye, niwo mugwonye novuga yuko hazo harakazi gakomeye cyane kuri Real Madrid, ndetse n'amahigwe ni menshi ya Real Madrid kuza bagatakaza ko ni Liverpool tuko turabona muri no mwaka rugwembe. Liverpool idasanzwe ampisi kigeretswe ko Real Madrid izoba yasohotse no mwaka uza. Twibuke ko ekipe Real Madrid yari yatsindiwe kuri ekipe Liverpool, ikigeretse ko Real Madrid izoba yasohotse. Ubwo niko rukino nogaruka nkabona ati Real Madrid isa nka ekipe yaguye ahantu hasa nk'aharemereye riko urumva. Ariko uretse Liverpool yonyene izosohoka uzosanga Man City, Real Madrid izokwakira muhira, uzosanga Juventus, Real Madrid yakira muhira, uretse Liverpool nino Benfica na Marseille na harwa nk'imigwi hakazi Real Madrid izobiri muhira. Ivyo rero biri muri bimwe bituma mbona ko Real Madrid hari ukuntu isa nk'iyorohewe gatoya, kuko imigwi yose novuga ati ikomakomeye bazoza guhura nayo muri no migwi igera kuri 8 uzosanga imigwi 5 niyo migwi harwa ikomakomeye bazohura. Ariko ngaho muri yose 5 itatu yose Real Madrid izoyakira muhira. Aho kina na Man City wakina na Liverpool wakina na Juve, Benfica, Marseille, Olympiacos, aho hantu kuri no musi kuva ko yokorohewe aho makipe tuba ko ekipe Real Madrid yorohewe nayo burya naba wakiko twabye ekipe Real Madrid bona Houston naho tutarinjiye mu kuko umuntu yaracaja kuri ku ma ekipe cyane warashaka ekipe yoba yakiriye nabi kuko tuza kwa twinjiye cyane ku ipue imwe ngene zo kirahura kumurashana abati ese kuno munsi ama ekipe yorohewe canke ekipe yagowe yoba ari ya kuko tuza kwa twinjiye warashaka mu ati Real Madrid zohura ni Paris zohura ni izo yasose ni tukiri kuri aho nyene uravye yose ziteranje zose amapure yose uraza kubona ari ya ekipe yoba yagowe cyane. Tugeme kuraba pana Real Madrid, pana Barcelona cyangwa pana naka, urabe ekipe yoba yatomboje nabi, yaba izikina Premier League, yaba zikina Champions na Corona League, yaba kiniza turabe ngaha turabe n'ama ekipe novuga ngo yoba yorohewe. Jewe nagarutse kuri Real Madrid no mugwi novuga ko usa nkaho waguye ahantu hagoye cyane, uretse yuko ahantu hagoye cyane mu migwi igira kuri 8 imigwi 5 yose niyo nabonye nk'imigwi yoza kugora umugwi wa Real Madrid, ariko tombora yose nuko muri yo migwi nyene igira kuri 5 imigwi yose igira kuri 3 Real Madrid izobiri muhira, izobiri kirakira yo nifise amahigwe menshi gusumba iyindi kwa ko yo izobiri kirakira, kuko ugerageje kuba uri kurakina na Manchester City ukaba mwakirira muhira, Juventus mwakirira muhira, Marseille mwakirira muhira, imigwi novuga yo hakaze Real Madrid izoba inasohoka mbere uzosanga Liverpool ndetse no mugwa Benfica. Ubundi Benfica twarayibonye umwaka uheze ari mu gukomeye cyane kubera yuko wagoye
imigwi ikomakomeye nka FC Barcelona ariko garukurabe ahantu ino Benfica yagore Barcelona zosanga ari mu gihe Barcelona yasohotse isanga Benfica imuhira atari mu gihe Benfica yasohotse isanga FC Barcelona imuhira ndavuga ati rero Benfica nawusize mu migwi goye kubera yuko numugwi ukunze kuba wigaragaza ukunze kuba ugora imigwi ikomakomeye mu gihe wisanzura imuhira nayo ubundi bwobwo Real Madrid yahuye n'imigwi ikomakomeye igoye ariko icakarusho gusumba nuko Real Madrid yoyo muri no migwiga kuri 5 yose zo bikirakira muhira ivyo nivyo bintu ngaruka nkabona ko Real Madrid nubwo yagowe hari aka avantage kanaka izo binagize ndagaruka ku mugwa nka Chelsea the Blues Chelsea the Blues izo bikirakira FC Barcelona izo bitembere kwa Bayern Munich izo bayakiriye Benfica izo bayatembere kuri Atalanta izo bayakiriye Ajax Amsterdam izo bayatembere kuri Napoli izo bayakiriye Pafos izoba yasotse kuri Karabag ubundi Chelsea the Blues imigwi ikomeye nganda harura Napoli ngiye nkaharura n'imigwi nka Atalanta ngiye nkaharura nk'imigwi nka Bayern Munich ndetse na FC Barcelona muri iyo migwi yose Chelsea the Blues kuri FC Barcelona izo biri muhira iyo ni avantage kuri Chelsea the Blues ariko kuri Bayern Munich izoba yasotse Bayern Munich no musikira two tubona muri ya migwi iri nk'ugwembe iri kirakata riko urayumva aho niyo novuga ko hari hakantu novuga kagahaze kuri Chelsea the Blues ariko ubundi amahirwe ni menshi ko yako Benfica izo bikirakira muhira Atalanta n'ivyo zo bayasotse gusa Atalanta twarayibonye ni mu gudasanzwe ariko ubundi na Atalanta Yuno Mwaka sinizeye cyane ko hari ubwo bayoza gatero umugo nka Chelsea the Blues Championnat du Monde Chelsea the Blues no musi ko turabona ni Chelsea the Blues ikirajyana nayo nyene ikomeye ndetse kanatsindikira nasinyisha bamwe mu bakinyi bashobora kuza bakayifasha bivuze gute Chelsea the Blues yoronka amahirwe ushobora gusimbana no musore wa FC Barcelona ndavuga Firmino Lopez ndavuga izo birimwe mu migwi ikiragura effective rero Chelsea the Blues nayo nyene novuga tamahirwe muri rusangi novuga ati no migwi yose hariho ikintu cha equilibre cha habaye nitwovuga ati ngo mugwi kanaka ni woba waremerewe cyane gusumba kubera yuko no twokwita ko waremerewe uzosanga hari utuntu tuduhigwe uba wagiye uraronka two kuba ugiye kwakirira iyo migwi twokwita kwikomakomeye ikayakirira imuhira ivyo nivyo bintu nogaruka ko nkavuga yuko hariho equilibre kanaka ku buryo vyongora cyane kumva ngo mugwi kanaka wo nguraremerewe cyane gusumba ubundi naho ndagaruka ku mugwi nka Paris Saint-Germain ngomvye kugerageza guca ku migwi yose ukuntu yagira tombora ngarutse ku mugwi kandi ndavuga umugwi wa Paris Saint-Germain nawo nyene no wita mu migwi nawo nyene usa nkaho wagiye uratora imigwi komakomeye kuko Paris Saint-Germain yatomboye Bayern Munich yatomboye FC Barcelona yatomboye Atalanta yatomboye Bayer Leverkusen yatomboye Tottenham yatomboye Sporting yatomboye Newcastle ngitombora Atletico Bilbao ya Nico Williams garuka Paris Saint-Germain kuri Bayern Munich zo bikirakira muhira ari Parc des Princes nivyo Bayern Munich no mugukomeye kanogejeje kuraba mu mateka ya Bayern Munich ndetse no mu Paris Saint-Germain dusanga Bayern Munich niwe ofisi nsinzi cyane gusumba no Paris Saint-Germain ariko nimba twarabonye Paris Saint-Germain zose twagiye tunabona guhera kanatsinda nubwo twoshaka tugara kuri Paris Saint-Germain ya 2015 kuduga uno musi niho novuga yuko Paris Saint-Germain Yuno Mwaka ya 2025 niyo Paris Saint-Germain nziza gusumba zindi Paris Saint-Germain zose twagiye tunabona kandi ni nayo Paris Saint-Germain yagize amahirwe gushobora gutahukana igikombe cha Champions League kuva no mugwa Paris Saint-Germain ubaho mu mateka yawo ndavuga gute rero kuri Bayern Munich mu gihe Paris Saint-Germain kirakiri muhira nivyo Bayern Munich no mugukomeye cyane ariko sinobiha uburemere budasanzwe kubera yuko Paris Saint-Germain nawe nyene no mugwe muri no mwaka tuzi canke twabonye udasanzwe ukomeye cyane uhambaye rero amahirwe ni menshi kuri Paris Saint-Germain ko kizobikirakire muhira umugwa Bayern Munich nonge ngaruke kuri FC Barcelona ego tugageje kuza kora amateka yuno mugwa FC Barcelona ndetse no mugwa Paris Saint-Germain mu nkino kumbure novuga kuri zitanu ziheze zirangiye nivyo uzosanga Paris Saint-Germain uri imbere cyane ya FC Barcelona ariko tuje ku mwaka wa 2017 ndavuga mu kwa kabiri itariki 14 Paris Saint-Germain niho bahura n'umugwa wa FC Barcelona muri UEFA Champions League Paris Saint-Germain yashoboye kuronka intsinzi yuno mugwa wa Barcelona yari yakiriye
muradutunga Yeah. niko navuga kuri Paris Saint-Germain ukuntu yashoboye kubikira tombora ndavuga ya umugwi wa mbere yashoboye gutombora yatomboye Bayern Dominique ariko wa kabiri ni FC Barcelona mu gihe kuri FC Barcelona izo binasohotse tugatse mu mateka ya Paris Saint-Germain ndetse na FC Barcelona nagomvye kugaruka mu mwaka wa 2017 Paris Saint-Germain kirakira umugwi wa FC Barcelona ndavuga rukino rwa ari hari muri UEFA Champions League Paris Saint-Germain yashoboye kubinatsinda umugwi wa FC Barcelona imisindo bigira kuri 4 ku busa ariko ni mu gihe muri retour FC Barcelona shoye kunyagira umugwi wa Paris Saint-Germain ibitsindo 6 kuri kimwe benshi bari bukugo rukino ariko kandi urundi rukino rwakurikiye muri 2021 mu kwa kabiri nyene tariki 16 uzusanga FC Barcelona yariko niyo yatanguye yakira umugwi wa Paris Saint-Germain Barcelona itsindwa na Paris Saint-Germain ibitsindo bigira kuri 4 kuri kimwe Barcelona yatembere muri Paris Saint-Germain Parc des Princes 2020 mu kwa gatatu tariki 10 baranganyije igitsindo kimwe ku kindi Barcelona ihura na Paris Saint-Germain nyene kandi muri UEFA Champions League muri 2024 benshi bari kugurukino Barcelona itsinda Paris Saint-Germain itsindo 3 kuri 2 hari muri retour oya ni hari muri retour ari muri 2024 ndeko ndagaruka ku nkino zitano ziheruka bariko barahura no mugwa FC Barcelona ndetse na Paris Saint-Germain uzosanga Paris Saint-Germain ari iri hejuru cyane kuri gusumba uno mugwa FC Barcelona ivyo rero bitoza kuntera amakenga canke ubwoba bwa Paris Saint-Germain bwo gushidikanya gutsinda uno mugwa FC Barcelona je rero ndako navuga kuri iki cha Paris Saint-Germain gutombora Paris Saint-Germain nawe nyene ashobora kuwushira mu migwi novuga ati wagize tombora mbi muri no migwi yose yashoboye kuba itombora muri no higanwa rya UEFA Champions League ndayishiramwo nubwo novuga ati hari equilibre nashoboye ko ariko ndagaruka ku bwa mbere hari imigwi komakome ushobora guharura ko ari imigwi igiye kuba inatanga akazi kuri no migwi yagiye kubira natombora ariko ugasanga hari yandi mahigwe yigeretse ko yo kuba uwo mugwi ugiye kuba unakirira imuhira Paris Saint-Germain Bayern Dominique bazoyakirira imuhira uretse yuko Paris Saint-Germain nyene izosoka ku rukino bariko barahura na FC Barcelona Paris Saint-Germain yongere yakire imuhira mu wa Atalanta ariko Atalanta twabonye umwaka uheze sikwiri uno munsi benshi nibako barakwikana Atalanta baranayibona Bayer Leverkusen twabonye Yuno Alonso kuri Erik ten Hag benshi barayize barayibona ko barayikurikirana sikwiri iyo yose nimigi ndiko nagarukana mbona kwitotanga akazi gakomeye cyane kuri Paris Saint-Germain uretse kandi umugwi wa Tottenham Hotspur zo mu Bwongereza ni nawo ndi mugwi mbona ko ushobora kugaruka gatanga akazi kuri Paris Saint-Germain ariko kandi Paris Saint-Germain izoba yakiri muhira Sporting ya ba Victor Gyökeres yamaze no kuba navamo no musi abarizwa muri Arsenal nanye wari mu mugwi mbona yuko utanga akazi ariko Sporting nizera ko utagifise ubushobozi nk'ubwo yari ifise mu mwaka weze bwoza bukango no mugwi wa Paris Saint-Germain wa Ousmane Dembele ndetse na ba Desire Doué na ba Barcola Newcastle nawe nyene no mugwi novuga ukomeye cyane uwo tanga akazi kuko imigo mu Bwongereza twarabonye yabaye mu migwi yagoye umugwi wa Paris Saint-Germain nubwo yagira atsinda imwe twabonye ko ari imigwi yagira akazi cyane ka uno mugwi wa Paris Saint-Germain ariko nabonye Paris Saint-Germain igira amahigwe Parc des Princes cyane gusumba uko iba yasohotse ikaja gusanga ino migwi mu Bwongereza ariko kandi Newcastle nawe nyene bazohura mu gihe Paris Saint-Germain yoyo izo biri muhira mu bisanzwe Newcastle nizo sanga Parc des Princes umugwi wa Paris Saint-Germain urumva amahigwe sinovyita cyane ko Newcastle izo havija kugorera mu gwa Paris Saint-Germain hari Parc des Princes undi mugwi ni Atletico Bilbao twarabonye Paris Saint-Germain idakangwa cyane nino mugwi muri Espagne je novuga ati rero muri no migwi yose nta mugwi noza guharura yuko wahuye nibibazo cyane muri no tombora ahabwe ikigezi ko gusumba n'umugwi twokwite kwa watomboye imigwi komakomeye yo ihakazi uzosanga hari amahirwe yo kumva yuko aribo bazobakirira imuhira Houston na ko Patrick kuno musi pure ya zabaye twabonye amakipe nke karahura za kipe za Real Madrid ekipe za FC Barcelona amakipe za Paris Saint-Germain twabidondaguye turavuga ati ekipe kanaka tuzirahura nini mwipuri nini uno musi tutarinjira neza mu kuri ekipe yari imwe yose ifise amahirwe ashobora kuba yora bana ya canke turavye ingene amakipe ashobora kuzogendera kina yaba amakipe 8 ndavuga muhira yaba azoba yasohotse uno musi ukibona tiraje osori kirangira nihe wavuze waravye ugasanga ati ekipe ni uriburi izogogwa cyane gusumba izindi ekipe zose ati dugiye kuba dushira ku munzane ati ekipe yaremerewe cyaye bayihaye ama ekipe tuka komesha kuzoyigora kubwa we bonye ari ekipe canke wonye ari nk'ama ekipe nkaya yahe muri rusangi imbere ko tuza kwa twinjira ekipe kuri ekipe ama ekipe bahuye tuja kuri turabana ama ekipe ashobora kuba yora abandanya canke ashobora kuzosezereka so iyo mbajije iki kibazo numva yuko ni kimwe mu bibazo navuga ngo bikomeye ariko mugabo
novuga ngo kubwanje ndaraba eske ekipe uko naziravye canke suko tombora yagenze zoba zitwaye gute na cyane cyane ko ekipe nza kwihweza ne ekipe zisanzwe zihurikiye mu muce wa mbere canke se muri no kuvuga ama ekipe yatora yandi ubwo rero ndavuga za ekipe zisanzwe muri shapo ya mbere izo ekipe novuga ngo ni nka Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester City, ekipe ya Bayern Munich, ni ekipe ya Chelsea ndetse na ekipe ya Borussia Dortmund na ekipe ya Liverpool hamwe na ekipe ya AC Milan. Ubwo rero novuga ngo mwize ekipe nivyo ekipe zimwe zirakomeye hanyuma kandi hakabamo na ekipe novuga ngo bwana shimi vyazo usa naho menga ntibisobanutse na sheshe n'izino ekipe zisanzwe zikina mu muduhigano hariya duto mugabe ino Champions League yazanye ikintu kimwe gitandukanye n'ivyahora kivuga ngo hari ekipe nyinshi mutari muzi canke mutaha agaciro zishobora kuza zikabananiza bivanye nuko champion mwe muri ko murakina rigoye ariko nabo agaca bisanga bafise novuga ngo inkino zimeze nk'izorusha rero cagiye muje guhura mukina gaca usanga ibintu birabagoye cyane gose iyo ndavye canke ndabi inyuma ekipe novuga ngo je kubwanje yarose aba opponent canke imigwi ihura nayo igoye ni ekipe ya Borussia Dortmund. Ni ekipe ya Borussia Dortmund kubera ko novuga ngo nimwe muri ekipe yisanze itegezwa guhura novuga ngo n'ama ekipe akomakomeye kandi kanatsinduka usanga izo ekipe bahuye nazo zimwe canke nyinshi bahuye ari izo bazosanga basohoka. Dortmund ndabira utoye club nka Inter Milan ni ekipe yageze muri finale y'umwaka uheze na Varane pass ndetse no kuri classement kabiri kikirikiranya kose kuri classement ya UEFA niyo ekipe igira hajya ne ya kabiri si ya kabiri ni ya kabiri rega nivyo ni ekipe ya kabiri ni gize imyaka ibiri yikurikiranya ibi ya kabiri nyene hanyuma uwundi mwaka nawe yarigeze muri demi finale rero novuga ngo numwe mu ba opponent bagoye cyane muri UEFA Champions League kubera ko Champions League igira ukuri kwayo ikigira kabiri ndabira bazova kwa Inter Milan match bazoca basohoka bace basanga baza kugwana ko na ekipe ya Manchester City uvuye kwa Inter Milan uciuja kwa Man City ama ekipe akomakomeye cyo guhakata Manchester City iri kwiriyubaka mu buryo bukomeye kanatsinda basinyishije abakinnyi bavuga ngo benshi abasatirizi benshi no kuvuga niya ekipe tekezo gutegwa pressure na match bakina nazo rero Borussia Dortmund novuga ngo kuva kwa Inter Milan ukaja kwa Man City ni kimwe mu bintu novuga ngo bigoye cyane gose hanyuma ndabira uciuva kwa City uca wisanga wakira ekipe ya Villarreal kubwanje dateye ubwoba cyane mugabo iyi ekipe ya Villarreal muri ekipe zine ziteye ubwoba muri Espagne muri ino sezo canke zitanu iyi ekipe irimo kanatsinda niyo ekipe ya mbere ku rutonde rwa La Liga niyo novuga ngo ni ekipe ya mbere kano kanya ku rutonde rwa La Liga ekipe ya Villarreal hanyuma uciuva kwa Villarreal ekipe kano kanya izigamye ibitsindo ndwi muri La Liga mu nkino zibiri uciye wisanga ucumanza kugendera ekipe ya Juventus mu Butaliyano nivyo Juventus se ekipe muri iki giteye ubwoba cyane oya se ekipe iteye ubwoba cyane mugabo ne ekipe kubwanje kahise kayo kabemerera kwitwa ekipe nkuru muri Champions League yagira mu demi finale yagira mu mafinale agifise na Champions League zitatu amenga ndi zitatu ntihenze animwe muri ekipe novuga ngo ifise byinshi imaze kugera ko muri UEFA Champions League kandi kanatsinde nateye ubwoba no mu binikina muri Serie A ntiyo kwigirija n'imiburi muri munsi ya ekipe novuga ngo zine za mbere canke wanashima novuga inagiyeyo basisanga mu kibanza ca gatanu ca gatandatu nimwe muri za ekipe zishobora kumara imyaka 6 zironka qualification kanatsinda bigeze no gutwara igikombe ca Bundesliga imyaka novuga ngo myinshi cyane shika nko kuri 10 we Borussia Dortmund uvuye aha uciye novuga ngo woroherwa uciye wisanga uja gukina n'aka ekipe utazi ivyo ari byo canke wanashima ne ukakira kitwa Bodo Glimt na ka ekipe kisanze bwa mbere muri Champions League ni kamwe mu migwi novuga ngo idateye ubwoba cyane gose nubwo ko ushobora kuza kakagukora ko ariko uravye igihagararo cyako ni gateye ubwoba sinde nakagarukako hanyuma uvuye aho kwa Bodo yoroshe ekipe ugiye gusohoka kugira ngo ugendere yitwa Tottenham Hotspur Thomas Frank aheruka gukubita Manchester City Thomas Frank umugabo novuga ngo yakubise ekipe Arsenal muri pre-season umumenyereza yasinyishije abakinyi batandukanye kano kanya amaze no kugarukana n'umugabo witwa Richardson
n'ayandi mazina atandukanye akomakomeye bamaze gusinyisha kano kanya bagiye gusinyisha Xavi Simons. Rero ubwo guhura na Tottenham nubwo wo kwigira gute nguri ekipe ntonya kandi usohoka, mvuga ko ni umwe mu ma opponent novuga ngo batibwo bacane gose ekipe ya Tottenham. Hanyuma iyi ekipe nyene ya Borussia Dortmund izocaki urundi mugino novuga ngo ukomeye muri Espagne witwa Atletico Bilbao. Hanyuma kandi bace bagenda ekipe ya Copenhagen, ekipe ya kera ya Ronny Bardaki. Rero novuga ngo ku ruhande rwanje ngerageje kuraba ekipe n'aba opponent bazohura nabo, nkaca nihweza nkaraba mbega niye ekipe yoba yatomboye nabi vyo kuri je ku bwanje notora ekipe ya Borussia Dortmund, ariko kanatsinda nka ekipe je umbaje ngo ndondezi ya kabiri. Ekipe gira kabiri noca ntora ekipe ya Chelsea. The Blues. Chelsea The Blues nabo bazokwakira FC Barcelona, basohoke kwa Bayern Munchen bakire ekipe ya Benfica, basohoke kwa Atalanta bakire ekipe ya Ajax Amsterdam, basohoke kwa Napoli bace bakira ekipe ya pface, bace basohoka kwa Karabakh. Nivyo nabo nyene ni ekipe novuga ngo ifise aba opponent bagoye mugabo uravye ku ruhande rwa ekipe novuga ngo zikomeye. Ekipe ya Borussia Dortmund ifise aba opponent bagoye kandi mu mibanza bibi, kubera ko bazosohoka kwa Man City, basohoke kwa Juventus, basohoke kwa Tottenham, bace basohoka no kwa Copenhagen. Mugihe bazo kwakira Inter Milan, bakire Villarreal, bakire Bodo Glimt na Athletic Bilbao. Nuko kabisa bimeze ku makipe novuga ngo kugeza muri karako yashobora kuba yatomboje novuga ngo nabi hamwe ekipe ya Borussia Dortmund, ari ekipe novuga ngo nayo kugeza muri kano kanya isa nuko bitashobora kuba binayorohera. Ariko rero twinjiya mu masije yacu novuga ngo cyane kuri no musi novuga ngo tugenda tuja kuri ekipe imwe yose turaba ekipe novuga ngo iza kwifisa amahirwe ishobora kuba tuyibona mu migwi